Ndabaramukije bakunzi mwese mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke cyane cyane mwebwe mukurikirana ikiganiro bategabiri wungure ubwenge. Uyu munsi turi kumwe n'umwigeme w'incabwenge Obella Chanice Mirukiro, akaba ari n'umuvumbikazi yahevye ibikorwa byose ashobora kurangura ahitamwo kwegeka. Mbere amaze kubona ko ubuki amaze kuburonka, amaze gutera imbere imizingika mu buki butari buke, niko gutangura gushinga ishirahamwe Chan Softech Limited, ishirahamwe rihingura ubuki, akaba yahaye n'akazi ugwaruka rutari ruke. Tukaba tugiye kumenya rero mbega Obella Chanice umwuga wo kwegeka yawutanguye ryari, mbega kubera iki yahisemwo gukora uwo mwuga, mbega iyo arenganye akumva bavuze ati umuvumbikazi ararenganye avyakira gute, mbega ugwaruka rusuzugura umwuga canke akazi gogo aruhanura iki? Ino kuri ivyo bibazo rero tugiye guca hirya no hino n'umutumire wacu Obella Chanice Mirukiro. Kuri mikro ya mbere akaba ari jewe Irakoze Anbera. Turaguha ikaze rero Mirukiro Obella Chanice kuri mikro y'isamirizi n'imbonesha kure Agaseke. Murakoze. Imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu, mbega Mirukiro ninde? Mirukiro Chanice Obella ni jewe. Dumurundikazi. Navukiye Bujumbura ariko amamuko iwacu ni mu Kayanza. Ego. Hama amashuri ya kaminuza nayize muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ivy'uburimyi n'ubworozi. Premier cycle baccalauréat hamwe na master. No munsi nkora umwuga wo korora inzuki, bamwe bavyita kwegeka canke ubuvumbi canke Apiculture. Mirukiro uyu munsi rumwigeme akora umwuga w'ubuvumbi, mbega uyu mwuga mwawutanguye ryari? Ubwa mbere twatanguye kwanza kuvyiyumvira muri 2020. Hama mbwa tuvyumvire ntivyaciye bikunda kubera intambamya bari nyinshi. Uratangura kugira iciyumviro, kiyumvira bizogenda gute, bizoherahe, bizojahe. Hama muri 2021 niho rero twagiye gutangura igikorwa nyezina. Ego. Mbega kubera iki mwahisemo uwo mwuga wo kwegeka? Uwo mwuga twawuhisemo kubera kuva kera nkiri muto twari dufise sokuru yari umwegetse, yarakunda kutuzanira ubuki. Hama rero gusa yashatse ubwira ko uwo mwuga atari uwo abana babigeme. Narakunda kumubaza ubuki ko busosa buvahe, inzuki zibukurahe, ngo ivyo nta bana babigeme babibaza. Kangumyemwe rero kankumamwo. Hama ngira vyavanye n'ingene naciye nkurikirana ibisata nk'ivyo. Hama rero nagereye gutangura ndabe nimba ivyo sokura ahora ambwira vyari vyo canke atari vyo. Ego. Uyu munsi mwishirahamwe Sister ryanyu mufise imizinga ingana gute, mbega mwegeka Bujumbura canke mu ntara za ruguru? Ubu dufise ntibiraba vyinshi cane, dufise 32. Ariko ntitwegekera Bujumbura, ni mu ntara ya Kirundo. Iyo ubu onye tuzohava dushira muri Butanyerera. Ego. Bamwe mu begeka bavuga ko inzuki zikara, ndetse uwo zari usanga isura yahindutse. Wowe vyama bishika zikakuja, mbega ko tubona ukayangana nk'utararibwa n'inzuki? Zirajyana gusa hariho imiti igabanya zirya uruboyi rw'uruyuki. Vena hariho wanashaka n'ivyatsi kama, niho abantu bakunda kuvuga kenshi ngo harimo ibintu vy'ubufumu, mugasi ubufumu kubera n'ivyatsi kama ibinyene biba biri ngaha. Ugasanga biragabanya ubukari bw'uruyuki. Tuvuge ko nawe uhora ubikoresha kugira iyo zikuriye ubukari bugabanuke. Ego. Abantu batari bake bazi ko uwo mwuga wo kwegeka ari uw'abagabo.
ariko wewe ukora uri umwigeme kandi yize amashuri menshi ivyo bivuze iki kuri wewe? Nivyo abantu benshi bakunda kwiyumvira na jewe nivyo nahora niyumvira kanatsindana nabigiyemwe ndiko ndaraba nyene nimba ivyo abantu bavuga ari ivyo ko hariho ibintu bidakora umwigeme n'ibintu bikora abahungu mbwa nasanze atari ivyo sivyo nta miziri irimwo uri umukobwa urabikora kandi biragenda neza nk'ukundi muhungu wese ashobora kubikora nta miziri irimwo nta na gatoya oya. Hariho abavuga ko umwuga wo kwegeka ufise imiziro ariko nubwo uvuze ati nta miziro irimwo bamwe ngo ugiye kwegeka ntuhindukira usubiye inyuma mbega byo bari byo ndetse hariho n'abavuga ko hariho amazina yo kwegeka mbega nimba ari byo ayo mazina bayaducishirizaho? kenshi ibintu byo kwegeka inzuki kuva kera twese twakuze twumva ko ari ibintu mengo vyoba birimwo imiziro canke imiti canke ibintu nyene sinzi ingene no bivuga nyene bigoye gutahura ariko ico nobabwira coco sivyo ngira ngo yari nk'ama legende ngira ngo abantu bakera bavuga kugira abana ntibaze barazegera nta miziro irimwo ngo ntuhindukira ngo uje guhakura ngo abantu batambaye ngo canke ibiki sivyo nta na gato. Oya n'ubworozi nk'ubundi nka kurya twovuga ko umuntu ashobora korora agakwavu akagenda uruyuki ukazishira mu gitiba muri ruche hama abasigaye kuzikurikirana nimba zidahura n'amasanganya atakiza kizitera hama igihe kigeze ubuki bukaboneka hama ukabuhakora nta miziro ihari nta mazina yo kuzihamagara gusa hariho ibiti nk'amashurwe canke ibi biti nyene vy'amababi usanga bifise amaodeur akwega inzuki gose ngira ngo niho hahorevye baca bakura yuko hariho ubupfumu buhamagara nyene inzuki. Ego Obella uyu munsi washinze ishirahamwe Chanice Software Limited muhingura ubuki mbega mu buhingura gute? Ubu ntitubuhingura cane kubera nta bintu na bimwe dushiramwo n'ubuki buba buvuye mu gitiba uretse yuko ubukiva mu gitiba haba harimwo ibimamara canke udusigarira tw'ivyatsi canke tubiterwa inzuki ziba zarazanye tuba rero bukure mu bimamara hama tukabukanya hama hakavamwo n'ubwo buntu bw'ubucafucafu hama rero nta bindi bintu vyo guhingura tugira. Ugerageje kuraba mbega kuva utanguye ubona wowe uronka nk'ibiro bingana gute vy'ubuki ku mwaka? Ku mwaka twimbura amasaison abiri muga kenshi umwimbu uboneka muci mu kwa gatandatu mu kwindwi mu kumunani no mu kw'icenda. Ku mwaka ndiko ndaraba duhora turonka muga nogereranya kubera imyimbu ntibimwe bivanye n'ingene ibirere vyagenze canke iki duhora turonka amabido nk'amajana nk'atatu nko mu mezi nk'atatu canke abiri bivanye n'ingene amashurwe yagenze. Turumva ko umwimbu by'ukuri murawuronka mbega hoho isoko mu bushoreramwo mu muronka vyoroshe? Isoko ntiyoroshe cane kubera dushorera ahanyene mu gihugu kenshi nino Ibujumbura canke Igitega niho tumaze kuronka ama point de vente canke amazu nyene dushobora kudandarizaho kugira ngo abakiriya kubera niho hari abakiriya benshi mugabo isoko ntiryoroshe cane bibaye nuko ubuzima bw'umwenegihugu ingene buba bumeze kandi ikindi naco ikintu c'ubuki abantu benshi baragikunda mugabo bivaye n'amikoro atabari adashemeye ariko turagerageza baragura. Ego mbega mwishirahamwe ryanyu muramaze kwiyumvira ko
mwobushorera no hanze nubwo bitarashika mukiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Yego turamaze kuvyumvira tuca twumvira ingene dushobora kuduza umwimbu kubera hageze ko dushora hanze biba bisaba ko tuba dufise umwimbu ushemeye cyane. Ariko muri iyo ntumbero twaratanguye kuvyumvira n'abandi dukora umwuga umwe nk'ayandi mashirahamwe canke amakoperative canke abandi begetse kugira turabe ingene ubuki nabwo bwohora buzana amahera y'agaciro. Twaratanguye kuraba ingene tubikora ingene tubivugana. Ego uravye indoto wari ufise ugitangura uwo mwuga wawe watumye uyu munsi tukwita PDG wa Chan Softech Limited, ubona zigeze ku rugero rungana gute indoto wari ufise? Indoto nari mfise nkitangura uno munsi urugero ndiko ndarushima kubera nkitangura sinari nzi no kubizona kubonda, sinari nzi yuko naha ndi nzohashika. Ego urugero ngezeko ndarushima, ariko ndacafise izindi ndoto zo kwegera imbere nkatera imbere nkashika ahandi hantu. Ego turakwifurije gutera imbere. Murakoze cyane. Ego imbere yuko turangiza, Uburundi bwimirije kwinjira mu isoko rusangi ya Afrika ZERCAF, mbega nk'umuyobozi w'ishirahamwe rihingura ubuki buryoshe mwiteguriye gute kugwiza umwimbu w'ubuki kugira muzoshorere muri iyo soko? Ego ingene twiteguriye ico gikorwa, intambwe ya mbere navuze n'irya yuko turiko turaraba ingene dushaka kugira solidarite hagati y'abantu dukora umwuga umwe, hama dushobore gushira hamwe umwimbu ubwa mbere na mbere, kubera abaye umwe ari hariya n'undi ari hariya n'undi ari hariya twasanze bitugora cyane kubera intambamyi aba ari nyinshi zitandukanye. Ico rero kimaze gukunda tukagira nk'urunani hamwe bikunda ko turonka umwimbu amatoni menshi uko tuyifuza, aho bizokunda ko turonka ivyo dushora hanze hama bikunde yuko bwa buki bwacu buzana ya mahera uko turiko turavyifuza y'agaciro. Hama kandi turahimiriza abandi begetse kubera ubumenyi kenshi ntaba ari bumwe bivaye n'ingene uyu mwuga wama ukora abantu bakuze ataco bashaka kongereza ku bijanye n'umwimbu. Ko turabahimiriza rero kugira ngo ubuhinga bwo korora nyezina kijambere no kugiza umwimbu twese tuwutahure tuwubone ku rugero rumwe. Ego mu kurangiza, mbega n'akahe kamo wotera urwaruka muri rusangi ruheza amashure rukarindira akazi ka leta ahubwo kwijukiye imigambi yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu? Ego akamo notera urundi rwaruka nuko umuntu wese aba afise indoto, niko nobivuga, aba afise indoto ngabo izo ndoto kugira ngo azishike ko aca mu bintu vyinshi, ahura n'ibibazo, ahura n'abantu bamuca intege, ahura n'iki, ariko no babwira ati umuntu uwo ari we wese ku ndoto yiwe ayigumeko ayibandanye, ntiyumvire ngo biranse ndagize akantu biciye vyanka. Oya, bisaba courage, bisaba kwihangana, bisaba kwiyumvira kugira ngo indoto wamye ugira uhave uyishikeko, kandi tukamenya yuko naho uba ufise indoto utayihutisha ukihangana kugira ngo izoshikire igihe cayo. Mbega iyo urenganye nk'abenegihugu bakavuga ati umuvumbikazi ararenganye, mbega uvyakira gute? Birandyohera cane cyane gose. Gusa ni kubera abantu bose baca bahindukira ngo hari umuntu ngo umwigeme akora imyuga nk'iyo. Namasanga ndiko ndabisigura nyene mugabo je birandyohera, kandi mugabo n'abantu ubu bariko baravyumva, bariko barabitahura bivanye nuko ngira ngo mu mwuga usigaye urimwo abantu badakoze cane. Reka dushimire umutumire wacu
Obella Chanice Mirukiro yitavye ubutumire kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke. Turabashimiye, natwe turabashimiye cyane ingene imyumvire kuduha ubu butumire. Hama twizere yuko ivyo mwatwifurije bizogenda uko nyene. Ego twongera kubakenera kandi muzotwitaho cyane. Ego shimiye namwe mwese muriko muradukurikirana. Iganiro bategabiri wungure ubwenge kigarukiye ngaha naho butaha.